Hello guys, ni gute wakarika abantu bagutelefona kuri WhatsApp utabishaka. Ushobora kuba wibereye mu kazi kawe ngo kana abantu bakora kuri WhatsApp bagutelefona magatiri kuri uyu munsi nje kubera ukuntu ushobora kubahagarika kuburyo atamuntu numwe ashobora kurondera kuma gutelefona kuri WhatsApp utabishaka. Okay, cyusabwa rero uvuga muri Play Store yawe ugaterekeje application yitwa Block Calls. Maze gutekereje ukayinjiramo maze kuyinjiramo rendera gatoyi. Okay, rero maze kuyinjiramo uraza gufyonda ngaha kuri Let's Go. Maze gufyonda kuri Let's Go nibaza macimana bacha guhitishamo uhitemo nimba ari kuri follow WhatsApp je follow WhatsApp business ucitamo mwaro habiri baba kweretse. Rero ugeza aha ufyonda kuri Let's Go. Maze gufyonda kuri Let's Go urashikira ngaha bakuzaniye ibintu by'ama notification urazugire kuri no thanks. Okay, bakoreka wa for WhatsApp chef for WhatsApp business tutuma turikore kuri WhatsApp business tukatanga hano hama tukagira allo. Tumaze kugira allo bateba tugira muri permission muri parametre tukaraba ya application nyine ye block call tukayivivura akakantu tukagira allo kandi nyene mu kuvuga mu gihe tugize ibi nta muntu ashaka kuturondera kuri WhatsApp ngo dutore ageze ngararondera ntabwo bikunda kuko yabona vyamaze kuba kuri business nta muntu aza kuntelefona ngo bikunde. Hamale y'imbi video gifashije sonda like na jeme muri commentaire wandike ikindi kiguzi ko tuzakugisha ubutaha naho ciao ciao.